sinzi ko nobita bene data canke bene mama, ariko burya biterwa nuko mubishaka. Ariko ndababwire nti burya ubuzogutuka turi kijuju canke ikigugu uze winumire ntihace ugwanko. Ariko burya uzokubwira aha turagapfukenye burya uzomenye ko gututse nabi cyane, koko burya ni kimwe mu bitutsi bibi kandi cyane. Uzokubwira ngo uri kijuju uzopowe ubuzima bwikomereze, ariko ntihace ugwanko. Ariko uzokubwira ngo uragapfukenye uragafura umutindi, bazoba gututse kandi igitutsi kibi cyane. Mwari mwarumvise ko bababwiye bati uzokine n'umushahara ariko ntuzokine n'akazi. Nukuri nukuri ndababwire nanje burya kaba akazi canke agashahara ntihazogire na kimwe ukinisha cyangwa ukina naco. Kaba akazi kaba agashahara oya ntihazogire icyo ukinisha muri ibi bibiri. Uvuze ubifate nk'ibiri seriye kuko biri seriye nyene niho ubuzima bwawe ndetse bushingiye. Ubose biri gukora kugira ngo ntukine n'akazi ukaruhira gukina n'umushahara waruhiye. Burya kirazira kubaho nka nyakavyizi canke mu yindi mvugo wa muntu akora yaronka amahera yose burya akayakubita ku munwa yivugira ati burya nejo nzokora wana nta gikwiye akazi karacahari ntikarahagarara. Kirazira kubaho muri ubwo buryo, ni bibi kandi cyane. Ereko uno munsi ndabagira inama erega naho mutantumye, ariko ndababwire ariko burya umenye ko ubuzima erega buhinduka kandi ko bunaca bugacana yandi erega ntiwomenya ko ibintu bidahinduka mu kanya gato nk'ako guhumbya nyine. Hari gukina n'umushahara nk'uko za mvugo zivuga, nyuma ukisanga mu madeni. Ka kazi nako uvuga ko udakinisha ukagakorera kuriha ya madeni kubera umushahara wakinishije. Izo mvuga mukwiye kuzicika erega, izo mvugo ntabwo ari nziza. Ariko burya koko murabona haba abantu barinda erega, ariko sinzi ko ari no kurinda. Burya urabye neza tuzobishakira indi mvugo nyuma, si no kurinda bisanzwe erega oya. Hari n'abantu koko badakina n'akazi ahubwo bakina n'umushahara. Ivyo bintu byo kujya nk'umubosi yaminuje kandi tuzi neza ko ukenye, ariko Imana ikaba yaraguteturuye ikakuronsa akazi. Ngaho urahembwe ibihumbi 200, uraye uriye inkoko, uguze imihwi muri vile n'amabungo agasaho kuzuye n'ikazi ya musiteri ubikubise mu itagisi. Ubwo usigaje angahe? Reka kwifata nk'umubosi hataragira, ni bibi. Uriko wisubiza inyuma erega. Uze bigire ku banyamahanga nk'Abarabo cyangwa abazungu iyo baje gukorera muri Afrika cyangwa mu Burundi, uzomubona yambaye ibimono nk'abakinyi ba karate cyangwa bambaye za muzu za caguwa z'amajana 5. Ariko ayo ndetse uyo muzungu cyangwa umwarabo akorera ngaha mu Burundi yose akayakorera ayabika ayaziganya ahantu iwabo. Ariko hageze gutaha muntu wanje shawo ugasanga agiye mu nyungu n'amahera n'amaraha ndetse yabitse igihe kinini. Ariko muhinu ugasanga yene umuntu ameze nk'umuntu w'umuhirimbiri nyene ataca maze ukanamutuka ukibaza uyu n'umuzungu n'umwarabu nibiki. Ugasanga yambaye twaduhuza utambara wewe hano utamusumba akazi n'amashuri, ugasanga yambara nabi. Ukabya ntaco yirengeje uyu mugabo ntaco yimari. Ariko yaraziganije akora abika. Wowe uraho gusanga uri umubosi urarenze uhembwa 200 ku kwezi, warakoze n'amahaha agakwa kuyimburuka. Ugasanga ugomba kubaho nk'abatuzi tuzi mu gihugu. Oya uri kuri subiza inyuma wa mugabo. Kandi zina muzizirikane rega, kirazira kwifata kibosi ugikenye hatacuraziganye.
cha muri vile ukabona umuzungu yakubise ko agahuzu k'amajana 3 ukibaza uyu n'umuzungu canke nibiki nizama ibobo zo muri Amerika nibikoya we arakora kandi akanaziganya wowe uraho gusa wibwira ngo urarenze ariko siko kuri abari umuzungu yambaye impuzu y'amajana 5 umwarabu y'igihumbi ntuzo ko minduru nimwe ahurira mu kayira bajya barakora bakabiki waberega bazi ko bataje kubino mu Burundi oya ahubwo baje gukora bagakora bakabika akazi karangiye aramenya ko kazorangira rega ibyo kubonka abanyakavyizi ngo ndakora ugasanga umuntu mu convoyer arakora amahera yose aronsa akayakubita ku wepfo ngo nejo nzokora wana uraca mugacana yanderega igihe kimwe umukecuru umwe yari afise business yo gucuruza amavuta kandi ayo mavuta akaba yarayakura kure ahantu kure pe akagura agacupa kamwe ku mahera 1000 ahageze mu rugo ayo mavuta yaguze yafatira urugendo rurerure ahageze mu rugo naho nyene ayo mavuta akayagurisha 1000 urumva aragiye mu rugendo runini agiye kurangura amavuta y'1000 asubiye muri rwa rugendo atashe mu rugo ageze mu rugo amavuta akayagurisha 1000 nyene ibaza iyo business uyirambyemo imyaka nk'icumi cyo bita mu gifaransa marché sur place kwa kundi umuntu agendera ahantu atava hari nk'uri kuri tapirula canke treadmill ukabona ariko ariruka n'ivyo byatigise mugabo ntari kuva muri sari imwe ni hakiri kandi ari kwirukaga hakiruka mugabo n'ivyo yabikabira mugabo atava ahantu ari niko bimera abantu babanyakavyizi nyene hayongira ko bashobora gukora nyene ubuzima weneje akazi karahari zamvugo ngo zukine n'umushahara ngo ntukine n'akazi kuki wumva ko utokina n'akazi mugabo gakina n'umushahara utandukanya gute akazi n'umushahara ari abantu ko byanabacanze ariko mwabagabo urumva business yo kurangura amavuta 1000 ukayagurisha 1000 nyene kandi ufata urugendo kuva hano mu Kabezi canke hakugi bubanza uba wumva kuri mu biki uri kubibujumbura harageze twike bukere iyo business burya uyu mukecuru yimazemo imyaka 10 ayikora hariko imyaka 10 ugura amavuta ku 1000 ugafata urugendo rurerure kandi cyane ukongera ukagurisha ku 1000 nyene ubwo inyungu ntiworinda kurandagata murakuze muravima nitworinda kuranda tumenye ko umukecuru byagenze kuba inyungu niki ubwo murabyumva ari niko bimera kuri babandi bakina n'umushahara akazi ariko bahagafata nk'akariseriye mugabo umushahara bakawukinisha ariko bumva uri mu biki kuri gukinisha umushahara ubundi no kujya gukinisha kaba akazi cyangwa umushahara ibyo biri seriye ibintu byo gukwera 100 ugasanga ufise akazi kaguhemba 100 hamuka yaguramo ikirato cy'ibihumbi 80 ibihumbi 200 isigaye kayanywa royale na mushikaki bagaca ugatangura kudusaba ngo ngurira kayi tuzokwimerega ushaka urakare utukane ubwo birakuraba cyangwa ugwane kuko tutabura icyo bamajije agashara bahawe rega tuzokwima kandi imiragwe uyita handi sikosta n'igiyo werega abantu benshi rega mwaratwanse atari ko turi babi oya ikibazo kiri kuri bo iyihe garantie kubwira ko riba nsororera nanje ni ngomba kunda gusororera oya we nimbukina n'umushahara akazi kakabana seriye abandi akazi kari seriye umushahara uri seriye umushahara uri seriye akazi kari seriye urakina n'akazi uraca ngo mane ngo ngwira icyayi ciki si cyapati n'ibiharage byiki uyo mushahara ukinisha birakuraba ari nimba utazi kuzigama agashara kawe ukina nako ntuco ushaka gukina ku gashara k'abandi oya turakwiyamirije tuzokwima uranguha ari tuzokwima ari ivyo bintu ugura kugira ngo wemeze abantu ko wambara utuzimvye kandi atahurigeza
ugasanga umuntu akomeje kugura utudakerewe twose kandi atahurigeza utunogera twa hato na hato kandi atahurigeza tu. Erega bushaka kwemeza bazokwemera koko bavuga ati nakarambara Jonas ni ukuri arambara akabegwa ntitubihakanye. Ariko nako kwemera bo bazoba bahaze rega wowe ushonje bo barahaga ugasoza kandi barabemeje bakemera ariko kandi kubemeza burya ntibihemba. Oya ibyo bintu byo gufata inkumi 40 ngutwaye mu kabari bakayamarirayo ariko mbikura he mwabagabo ariko mwe murarinda sutwe barayakona ayo mahera atamikini giyemo kandi ejo ni wasonza abo wagombye kwemeza mu kabari ntawe uzokwibuka muri borega. Oya abantu 40 mu kabari inkumi 20 n'abagenzi 20 ariko mujya mukora muri berbe muri FMI canke banke mondiale ntabiriga bibaho. Yego reka twemere ko hari abantu bayafise amafaranga koko ntawe ubihakanye bazi no gusorora babigize umwuga bavyonse mu maberebere canke bavyize muri segondere gusorora ntawe ubihakanye. Ariko none gusesagura nibwo bugabo naho bufise ayangana gute ndi kuvuga amafaranga wewe impamvu uyasorora cyane kiri mu byerekana ubukene bwawe rega gusorora burya ntibyerekana ubutunzo ya ahubwo nibwo bukene bwawe sinkubesha. Ariko ntuze nkubaze ninde yakubwiye ko abatuzi banyaho bapfa gutanga amafaranga nkuko bigenza umutunzi wari gutanga amafaranga nukoroye ngo akira amafaranga agenda ujyo ya si kubigisha ubwimanyi. Oya ariko burya ubutanzi babwira ibanga ry'abatunzi rega nta mutunzi apfa gutanga. Ya nta mutunzi apfa gutanga amahera bwiye rero ataco bamukoreye reka afuma gutuma guhanagura isabuni urumva guhanagura isabuni nyene akabona kuguha nayo make afuma gutuma bitabaho nta mikino kubatunzi rega banyabo. Oya ko nutiga kuzigama ivyawe zamvugo ngo urabona ngo jiye burya ngo sinkina n'akazi nkina n'umushahara koko urumva ko ukora iminsi 30 waratunutse wararushe kugira ngo ukine n'agashara baguhaye mwabantu reko burya ntabavuze byose ngo bimare bose ndababwiye rega ngomba kubabwira byinshi mugabo akanya kakaba gato ariko burya agashara so gukinisha haba n'akazo ya ibintu zubigendeye kuri byo gusorora bidashira tanga ariko rega we nturi pame nturi yoni. Oya nta kigo tukuzi ko ufise gijejwe gufasha abantu. Oya kuvyo ushoboye uzufasha abantu ariko ibyo kwihambiriza abantu bose ukamengo wabaye Yesu agenda agabagaba. Oya biragusubiza inyuma rega wa muntu nawe urigeze nawe ugomba kwigeza ahantu ko gutanga burya bituma uhabwa ariko burya nta nzitegeko kumana yo kutanza uhabwa. Oya ko burya tuzoyaga byinshi tu yaza abantu muravuga ngo ya ngo wavuze nabi wagize ibiki nta nabi rimwo utarijya kuzirikana ibyawe no kubibika kuziganya utwi wawe nababwiye burya ubuzima burahinduka ukiri muzima nta na kimwe kitokubako ushobora kwibira ngo ufise akazi ngo ntaribi amafaranga nzosesagura uko nshatse ariko burya nta mafaranga upfa gusesagura wibira ngo ejo ngo akazi karaca ari ngo bizogenda neza. Ya bizi gute wewe ko bizogenda neza? Yego turizera twese nibisanzwe kwizera turize urizera ndizera ariko burya kwizera ibingana no guhabwa canke kwizera ntibingana no gushitsa bara yamaze muri birango kwizera kutagira ibikorwa n'ubusa bose urumva ko ukomeza gusesagura amafaranga uvugira ibiki uri gukina n'agashara ngo akazi mugabo gafata nk'akariseriye hama wibwire kuzogera kukibowe cyo kwigira abakire ngo muri kujya neza ataho murigeze
kwera ibihumbi 10 ku munsi ujye 15 uzokwa mu madeni mpaka urinde upfa uri mu madeni tu. Nico gihe muyikubita agashi katabakanguye muyikubita igishi. Tuve mu bwana dukuri. Inzoga nta muntu yahawe mundari ngo nuko anywa inzoga nyinshi yasoroye oya. Nta n'umuntu bashimiye mu gihugu ku munsi wa independence uyo twabonye ngo yarariye cyane nk'umutunzi tumuhaye agashimwe inde. Mwumvise nde? Nta n'umwe. Abanyabwengero barapo bakamenya ibyo gukora. Hana kwa musesagura nk'abantu batagira ivyiyumviro. Oya. Abo bagenzi mwira mu nzoga buri munsi usororera. Abantu 70 ariko basororera. So bamenyera kuvyo bamerega ni wasonza niho uzomenya ko atabucuti bwabo. Simba beshereka. Ariko reka tuzokomeze burya nta wavuze yose ngo yamare. Na Yesu arageze yaravugwa ayo mate burya simba bwihe byose tu ariko zororikira mwe mugera zibabwira ibindi birenze. Na Yesu bwiwe ntiyayamaze. Yarabaye n'intumwa imyaka 3 n'ibintu. Ubwo se murumva kuri Akim Productions twobimara ku munsi mukaganiro kamwe. Ubwo tuzokomeza ni part 1. Tumenye ko ducunga ivyacirege byo kudakina nakazi hama ngo dukiye n'umushara sivyo kura mu mutwe. Ahubwo narize ko tokira n'umushara nyine. Naho butahariko.